Chuti namwe bakunze ibiganiro vya televiziyo Isanganiro ndabaramukije ndabaha n'ikaze mu makuru mu Kirundi twabateguriye nakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bayaze na radio televiziyo Isanganiro bavuga ko batashimye ingingo yo kuduza ibiciro vy'ibitoro ariko bakagaruka bakizera ko ubuhoho bigiye kuboneka. Kubwa Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo, we akavuga ko iryo duga ryoba riva ku bukene bw'amafaranga mvamakungu. Muravyumva mwidonido ryano makuru. Umugambwe APDR uhamagarira abanyamigambwe gushira imbere abakenyezi n'ugwaruka mu kuntonde mu bitoza mu bibanza bifata ingingo kuko nabo bashoboye. Kaze mwidonido ryaya n'ayandi ni mukanyisase. Ndasubiye kubaramutsa ndabaha ikaze murano makuru. Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura ntibakiriye neza ingingo leta iherutse gufata yo kuduza ibiciro vy'ibitoro. Abaganiriye na radio televiziyo Isanganiro kuri uyu wa gatandatu bagatangazwa n'ukuntu igiciro cadugijwe kandi atagitoro kiriko kiraboneka. Kubwabo banyagihugu ngo kidugijwe igiciro hanyuma kikaboneka ngo vyotuma bakizera ko kigiye kuboneka. Ntivyatuguye neza kuko tugiye kuraba tubona yuko leta yogira ico ikoze kuri ico kintu c'ibitoro kuko nta kuntu yoduza ibitoro kandi bitariko biraboneka, ahubwo vyofuma biduzwa ari uko igitoro cabonetse. Raba nk'ubuje mvuye ku Musaga nari mfise amahera yo kwipakiza ariko nabuze ibisi ndahaje n'amaguru. Tumaze imisi tumerewe nabi tutaronka igitoro ariko ubona ko badugije atani igitoro cyawe kiko kiraboneka, natwe twaraye dutangaye iyo bapfuma ati yo kiboneka akavuga ati reka tuduze ko igitoro kibonetse, ariko kugeza izisaha nta gitoro turabona. Mugabo ngira ko badugije ngiye gica kiboneka. Natwe intambwe turagura abantu twiyunguruza cyane nuko kuntu dusanga ibiciro vyaduze bigatuma nuko kuntu essence iba yabuze canke ikaduga nayo ibiciro. Twere dusanga tuko turadugizwa ku mafaranga yo kwiyunguruza gasanga ari ibintu usanga mukunda gushwana n'abakiriya ko intambamye igitoro kibuze twege tuvuga ati igiciro kiguma kuri amafaranga dusanzwe tuzi gatuma twe dufata ingendo tugenda par exemple nkugenda mu rubiriri canke mu Carama dutanga 700 francs mugutu tuko turimura kumvise ngo burya ngo biento muzosanga mutanze igihombi. Jere biva kuri ca gitoro ka cabuze byiza coboneka navyo byiza nivyo byo kwinguza ibiciro byo gabanuka. Igitoro kuko nisusa y'ubuzima bwa kibonetse mugabo amafaranga kiyongera nta nakimwe fuko coboneka. Hamanyamba leta yavuze ngo yafashe ingingo yo kuduza igitoro muga kiboneka dufata ingendo muga kiboneka. Jewe nsaba leta yuko yoraba ingene yo manura ibiciro by'ico gitoro kuko ntiyoduza igitoro kitariko kiraboneka. Nukuri nosaba leta yuko yo manura igiciro c'ico gitoro. Ego ubuzima ntibushobora kubandanya kubera ata gitoro. Urumva nk'ibintu by'ibifungurwa ibiciro bica biduga. Umva rero nosaba leta yuko yo manura ibiciro by'igitoro kugira ngo imfungurwa ibeyi ipunguke kuko idugije igiciro c'igitoro ibifungurwa navyo bica bizimba. Umva niyo yanzara tugiye gupfa n'inzara mu bana. Kuri leta nigira ishikoze kuri ivyo by'igitoro. Kubw'urongoye ishirahamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo amenyesha ko iduga ry'ibiciro vy'ibitoro riva ko babirangura bikabazimba kuko babigura mu mafaranga mvamakungu. Faustin Ndikumana agasaba ibanki nkuru y'igihugu BRB ko yokora ibishoboka byose mu kurondera ayo mafaranga mvamakungu ngo n'ayahandi iho ibitoro bishobora kuzoduga gusumba uko biri muri iki gihe.
iri duga ry'igiciro ntiryotangaza kuko ubwa mbere hoho faranga ry'agaciro idolari giheruka gutakaza agaciro gashika hafi 38%. Ivyo rero jewe ntivyantangaje kuko rimaze gutakaza agaciro gutyo birumvikana yuko amadovize bakoresha mu kugira ibinjiza igitoro yari yamaze kuduga agaciro. Igiciro mu marundi no kuvuga yuko vyategeza guca bija ku giciro c'igitoro. Hanyuma ikindi nuko rero leta n'ubundi ica yumvikana n'abashobora kukizana kuri kure yere y'igitoro kiriko kirava i Dar es Salaam kiza mu Burundi, kuko mugize afise umuhoro dushikana kwibahari nta yindi nzira dufise tutegeza kuriha iyo transport. Hanyuma leta yiyangaje ringene yo kwamirikira riha bajya abafournisseur bo hanze n'ingoga abafournisseur b'igitoro amahera kama yabonetse atagucisha hirya amahera agacira barayija buruko bimeze uno munsi birashobora gutuma n'ubundi igiciro kizosubira kuduga, kuko haracariho difference nini hagati y'igiciro c'idolari ku isoko rya BRB kuri ayo masoko yani. Urumva nuko amafaranga y'agaciro n'ubundi yoboneka. Kindi naco nuko tubona amatax ari ku gitoro ni hafi 950. Murabona hariho tax carburant, hariho accise, iyo bita accise, hariho na TVA iri ku ico bita tax valeur ajoutée iri ku gitoro. Yose hamwe ashika agomba gushikira 1000. Nukuzoraba rero igihe byo banabigira gute kugira abanyagihugu ntibababare cyane yuko rishobora kuranya imbara amatax yoheba, kuko iki giciro n'ubundi kiriko kiraduga gutyo ku bushobozi bw'abarundi bizogira ingaruka nini, kuko igitoro kiriko kiraduga gutya n'ubundi n'ibindi bidandazwa bica bibandanya biduga. Abarundi rero turi mu ngwane z'ubutunzi zidasanzwe, hategereza ari kuba ingamba nshasha kugira ivyo bintu bihinduke. Ano makuru arabandanya kudahabwa uburyo ku gihe byarajuragirije imwe mu migambi ifashwe mu mugongo n'ishirahamwe rya ONU rijejwe iterambere PNUD. Bamwe mu bakurikirana iyo migambi bavuga ko ivyo vyatumye bamwe mu banyagihugu badendebukirwa bagacira hagati iyo migambi yabo. Hasuzumwa ivyaranguwe mu mezi 6 aheze mu buryo bwatanzwe na PNUD kuri uyu wa gatanu. Jonas Fuati arongoye PNUD vy'imfata kibanza arahumuriza ko bagiye gukora uko bashoboye kugira ayo mafaranga yose yagenewe iyo migambi atangwe. N'inkuru ya Omer Nduwayo. Muri iryo suzuma ry'ivyaranguwe bamwe mu barongoye amashirahamwe akorana na PNUD mu gukurikirana imigambi rifasha ntibumva ukuntu amahera ateba kuboneka, ibituma abanyagihugu iyo migambi yega baticizere. Intambamyi zabaye muri umugambi nuko hageze ku bintu vyerekeye kurekura uburyo bwagiye buza burateba. Valentin Ahimana yaserukiye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu abona ko gutanga uburyo ku gihe byo kwitwararikwa. Icokorwa nuko kubera dusanzwe imigambi tuyitunganiriza hamwe duhejeje ko tuba twayishinze tukumvikana no ku buryo iyo buva muri leta buva kwabo basanzwe bashigikira igihugu tukabivuga neza ingene bizogenda, tukabifuza rero yuko byo uko tuba twabipanze bigaca bikurikira uko nyene kugira ngo ntitwame dupanga twongera dusubira mu cyakizi. Ikibazo kiragishinga iryo shirahamwe rya ONU rijeje iterambere PNUD. Jonas Mfuati arongoye PNUD vy'imfata kibanza mu Burundi akizeza ko bagiye kunyarutsa gutanga uburyo busigaye. J'ai évoqué la première cause. Ingorane ya mbere nuko twemeye uburyo bwinshi hafi inshuro 3 y'ubwari butegekanijwe. Ikindi nuko integuro yo mu ntango z'umwaka yacirewe amezi 3 yose. Hari n'ikibazo kijanye nuko ibintu birangurwa, ariko twabonye ko abo dukorana bakoresha ingoga kugira uburyo bwose butangwe maze abanyagihugu bafashwe mu byo bari biteze. Uburyo buharugwa hafi ku bice 40 nibwo bumaze gukoreshwa ku miliyaridi zirenga 900 z'amafaranga y'amarundi PNUD yemeye guha Burundi kuva muri 2019. Omenduwa tugushimire kuri iyo nkuru yawe. Abasanzwe bakorera mu gibisata bitandukanye bifasha mu iterambere mu makomine bategerezwa kwitwararika ineza n'itunga rusangi mu itunganywa ry'uburyo bwa leta bukoreshwa hisunzwe imigambi budget programme. Bishikirizwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricom hari mu nyigisho zo gusigura
umugambi w'uburyo bukoreshwa hisunzwe imigambi budget programme kubakorera muri ivyo bisata. Iryo shirahamwe ryatanze kuri uno wa kane no kuwa gatanu mu makomune abiri y'intara ya Kayanza. N'inkuru ya Rondoyesu. Mu guhanahana ivyiyumviro inyuma y'inyigisho zo gukoresha ku mugaragaro uburyo bwa leta bwisunze imigambi budget programme, Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricome gishinze kugwanya ibiturire n'abasesagura itunga rya leta, asaba abo bakorera mu bisata bitandukanye by'iterambere rya komine guhagararira itunga rusangi. Guhara gumwe n'igihugu muri budget programme ni ntasubirizwa. Ni nk'abajandarume mu iterambere. Nibo bazoba bariko barashira mu ngiro iyo migambi. Mugabo kandi ibi bintu nibijemwo politicienne. Babone ko umwansi wese wa mbere dufise ari uko igihugu gikenye. Babone ko umwansi wa mbere dufise ari uko itunga usanga niyo ryabonetse giziziwe n'akawe gatoya. Mugabo twese tube abasoda n'abapolisi biterambere. Abaronkejwe inyigisho bamenyesha ko ivyo vyigwa bisaba gutahurwa na bose bafise uruhara mu bumenyi no mu itunganywa ry'imigambi y'iterambere. Yego twese turahije kuronka izo nyigisho, ariko turabona ko nabandi bozironswa kugira dutahure umugambi kumwe. Abo nabo ni nk'abigisha, abatwara imitumba hamwe n'amashirahamwe atandukanye. Izo nyigisho zatunganijwe n'ishirahamwe Oricome zamaze iminsi ibiri zihabwa abakorera mu bisata bishigikira iterambere rya komine muri komine Kayanza na komine Matongo z'intara ya Kayanza. Inkuru ya nyuma igize no makuru ni mu gisata ca politike. Umugambwe APDR washize imbere umukenyezi kugira ngo ahiganirwe ikibanza c'umukuru w'igihugu matora yaheze, bafatiye ku bikorwa byo kwitangira umugambwe yarangura. Gabriel Banzawitonde arongoye uwo mugambwe asigura ko kandi hagiyemwo demokrasi biciye mu matora maze ico kibanza kijamwo ubishoboye. Uwo arongoye uwo mugambwe ahamagarira abarongoye imigambwe gushira imbere abakenyezi n'ugwaruka kuko nabo bashoboye. Umunwanyi yari mu nzego kandi abikora neza. Ico gihe asanzwe arongoye abakenyezi umugambwe wacu biti ntadebukirwa. Hama haraba amatora arabaho rero bati nibandi bashaka kuniganisha kibanza, hama nabajamwo amatora nabamwishe ko nanje nari ndimwe ndananirwa bahita mu gutora. Nta kindi cyashize imbere atari ingendo ya demokrasi irangwa mugambwe ya PD biciye matora abantu bagatora ubishoboye. Ari mu banwanyi n'uno munsi bitangira umugambwe yakora ingendo za ruguru kuja kwigisha umugambwe. No kuvuga yuko rero ari mu banwanyi bakunda umugambwe kandi bawitangira. Nawe ucamba kabana nyonze y'umutora akamushamwe kibanza cyo kuduserukira mu kibanza cy'umukuru w'igihugu nuko babona ko abishoboye. Abakenyezi ntibikumira nimvo nyinshi imigambo myinshi sanga ta demokrasi iriyo. Ugasanga nk'ibibanza bigenewe gutorwa kugira nabo bitoze batora ugasanga bagize ibyo kugena. Ugasanga ariko bagena uwo bashatse kandi barekura kuri demokrasi bitoze kumbura umukenyezi yari gutora. Hari n'ibindi usanga mu migambo yaheze nk'ibikorwa by'imigambo bashaka abantu baja gufata agacupa. Ugasanga rero umukenyezi kumbura nta mahera afise cyangwa afise urundi rukobwa acagenda. Ugasanga rero umugambo avuze ngo naka ntitumubona kubera batamubonye kwa gacupa, ariko mu bikorwa by'umugambo yari ahari. Muri usanga abakenyezi barashoboye kituma nizo mbona kubwiye hageze gutora ugasanga babagena ntibatoye baca bakumira no kudashobora kumbura kuba mu kabara umwanya munini bagaca bataha mu bikorwa. Ariko kandi n'ibyo ku ntonde rero yahageze ku ntonde ari gusanga abantu bashira imbere abiwabo bagashira imbere abatanze ibifaranga byinshi. Ugasanga rero wa mukenyezi kumbure ntiyagize gute ntiyashoboye kuronka byo baca mukomeye. Umugambi wose wipfuza gushika ku ntsinzi nushira imbere abakenyezi ushira imbere ugwaruka kubera ko umukenyezi yemeye kugukurikira aragukurikira. Gabo arashobora kunywa inzoga zuye jakanwa zuwundi akubesha, ariko umukenyezi anze yiyemeza aremera. Ni kuri iyo nkuru dusozereye ano makuru mu rurimi rw'ikirundi twabateguriye. Dushimire mwebwe mwese mwayakurikiye, naho ubutaha ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.